cyitwa cy'amaraso cyangwa kivuye nko mu bikoko, mu ntama cyangwa mu nkoko cyangwa se mu mpene runaka, bamaze kumutangira icyo kimazi, umurozi yamutangiye ikimazi, umugabo wawe ashobora gukubitwa n'ubukene, icyo akoze cyose kikanka, akaba nk'umuntu adafise yaza niyava. Mwama mwabonye abantu bameze nk'inzererezi baraho, kandi bamwe namwe ugasanga n'amashuri barayafise, very good French, igifaransa ciza, icyongereza ciza, they know how to speak, they are educated, barize, bafise ubumenyi, they know how to speak, ariko baraho n'inzererezi, diplome zabo n'amadegrees yawo asa nk'ayagwijijwe n'ubusa, aho badepoje ntawubahereza, ibyo bikoreye ntibisoboka, whatever they do, ukibaza ngo ubunebwe ngo ufise ubwenge bwo kurondera, cyangwa ukibaza ngo uwundi ngo nta bwenge afise, this man nta bwenge afise, ntazi gukoresha ubwenge. Nawe the day bo gukubita ubwo bushozi bw'umuriro cyangwa se bw'umwijima, atari Imana ya kino gicaniro gutabaye, ushobora gucanganya ikigugahungabana ukabura icyo ufata. Ariko hari abantu benshi cyane gose bahagurukiwe n'isi y'umwijima, bahagurukiwe n'amajini, bahagurukiwe n'abarozi, bagatangirwa ibimazi, bahinduka inzererezi. They walk around. Rando shekelevro sataya. I'm so angry of that. Ndumva shavuri abadayimoni. Satani ntagashobora kubandanya yica ubuzima bw'abagabo. Satani ntagashobora kubandanya yica ubuzima bw'abagore. Nimba Imana yarashizeho kino gicaniro ni kugira ngo ihindure ubuzima bwa benshi. Nimba Imana yashizeho kino gicaniro ni kugira ngo abarushe baruhuke. Nimba Imana yashizeho repentance ni kugira ngo ibinzira yo kwinjira mu masezerano hamwe no mu bushobozi bw'Imana. Imana tufashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah. So igihe cyose uhuye na confusion, ukagera in the stage of life, things is broke, ibintu vy'ibrotse, ukaraba imbere ukabura, ukaraba hakurya ukabura, mu muryango papa amageragezwa, tears, amarira, akajagari, murara mutajyama, diseases, ingwara zikavamwe, amadeni akajamwo. So mama we bakinyegeza bagahunga, bakara batajyamye kubera amadeni, problems everywhere, ibibazo bikaza bisuriranya, amahoro akabura, umunezero ukabura, the atmosphere of peace departs in the house. Amahoro cyangwa se ikirere cy'amahoro n'umunezero kigasohoka mu nzu. Wasabwe n'abadayimoni. Abadayimoni bariko barasaba destiny y'inyenyeri z'abana bari muri iyo nzu. Abadayimoni bariko basaba destiny y'inyenyeri y'umugabo wo muri iyo nzu cyangwa y'umugore muri iyo nzu, kugira ngo haboneke ibyago, habe guhungabana, nta mwana wa repentance. Abadayimoni bazosaba ngo bamugire k'inkomezi. Mpagaze kuri kino gicaniro, nimba wizera Imana, haguruka uvuge ngo n'izina rya Yesu Kristo nanditswe ko kirazira. Tela hallelujah. Wongera uteri yindi hallelujah. Muvyagira Imana ibahereza umugisha. So destiny recovering is restoring the purpose, opportunities, calling, and what the devil have been destroyed. Change say what the devil have been stealing. Change what have been stolen. Bisiguriki. Destiny recovery ni kugarukana purpose. Intumbero y'ubuzima. You are living for what? Intumbero y'ubuzima no kubaho kwawe Satani yatwaye. When we are talking about destiny recovering, Imana ibirikira recoveringa, igarukana ivyo wari waratwawe n'ivyo wari waranyazwe. Ashobora kuba ama opportunité, wari ufise ama opportunité menshi, hari abagahamagara hewe ngwino akadiri akajob. If there is one of the people that the devil hates, nimba hari abantu Satani yanka, ubu nshobora kuba ndi mu bantu ba mbere, ndabizi ndi kuri liste yiwe y'abantu bange. I'm threats to the kingdom of darkness. Isi y'umwijima ndayiteye ishavu, baratwanga abarozi ndabizi, Satani aratwanga. I know they hate me, kandi nanje ndabanga, nta relation nimwe yanje nabo ihari. Aho ngeze hari ivyo bashizeho turabikuraho n'izina rya Yesu. Yesu natfashe cyane gose. Cyo gituma rero tugiye kumena amabanga yabo atari make
kuvy'Imana yatubariye. Ariko nitumena amabanga yonyene, we are not going to say their secrets only. Ndazi nihishurirwa umuntu wese ambabarire aze gutahura hano. Mana mw'izina rya Yesu ndasenge umuntu wese ari hano umuhe gutahura, murinde gusamara imhemu ya distraction, imhemu yo gusamara, imhemu yo kudakurikirana ijambo, imhemu yo kutumviriza ijambo, imhemu mbi z'ikuzimu, imhemu mbi z'abarozi. Every powers of darkness turazihagarika mw'izina rya Yesu Kristo. Turarema igitangaza guhera uyu mugoroba umuntu wese ari hano abona ubwiza bwa n'ikiganza cyawe ciza mw'izina rya Yesu Kristo, amen. Muvyagira Imana bahereze umugisha. Ngiye kwigisha iminota mikeya hanyuma twinjire muri ndi programme nkuko ijuru ryayiduhaye kuyikurikiza. Yesu natufashe cyane gose. Fise teme ivuga ati destiny recovery. Destiny recovery bisigura restoration cyangwa se kugaruzwa cyangwa se kunagugwa kw'ikintu runaka cyahozeho kigapfa cishwe n'impamvu runaka, cyangwa se ikitabayeho ariko cyahagaritswe mbere yuko kibaho. Wari ubizi yuko hari ibintu vyawe Satani yahagaritse before even you know it? Hari ibintu abadayimoni bashobora guhagarika mbere yuko ushobora kuvya experiencinga. Hari umugabo Imana ishobora abadayimoni bashobora guhagarika mu buzima bwawe mbere yuko ubanza kumenyana nawe. Hariho umugisha abadayimoni bashobora kukubuza kwinjiramwo utarawuhonyozamo ikirenge, ariko bakawutwara mu bintu biri coveringa cyangwa se bigaruzwa n'ico kintu kirimwo. Nagomba ubanze udusomera ijambo ry'Imana ari muri Yoweli igice cya 2 ku murongo waho 26. Kubw'impamvu z'umwanya ntago nza gusoma imirongo myinshi. Mu gishingo cyo gusoma imirongo myinshi ndaza ndagenda ndatanga urugero kugira ngo dufata imyanya y'imirongo myinshi, kumbure imirongo muraza kuyisomera muhira. Yoweli, gitabo cha Yoweli mvugishwa n'Imana igice cya 2 ku murongo wa 25 geza kuri 27. Duhagurutse twubashye ijambo ry'Imana dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yoweli ibice 2 umurongo wa 25 haravuga ngo kandi nzobasumbusha iyo myaka yose mwamaze inzige zisanganywe kandi nzobasumbusha iyo myaka yose mwamaze inzige zijya zikegeta, inzige zitwara ibintu byanyu. I will repay, I will restore, zorestora, zorikavaringa, zogarura imyaka yose mwamaze. Inzige zijya ibyanyu, abadayimoni bajya ibyanyu, imizimu ijya ibyanyu, abadayimoni bo muri karande bajya ibyanyu, imizimu y'amareklamation itwara ibyanyu nzogarukana. Kandi nsukugarukana gusa nongere ndabashumbusha. Zimwe zararaye nizitaragurika niziyigiza nizikegeta nizo zangabo zanje nabagomoreye ngo zibatere. Kandi muzojya mute akabi muhimbaze izina ryanje jewe Uwiteka Imana yanyu nabakoreye ibitangaza. Kandi abantu banje ntibazokongera kumaramara. Kandi abantu banje ntibazokongera kumaramara. Nuko muzomenya yuko ndi hagati mu barepentansi kandi ko nduhoraho Imana yanyu atayindiriho. Nukuri abantu banje ntibazokongera kumaramara. Ibivuze kabiri, nukuri abantu banje ntibazokongera kumaramara. Bwira umugenzi akwegereye ati waramaramaye ariko Imana ikurinde kongera kumaramara mu izina rya Yesu. Waramaramaye ariko Imana yongere kukurinda kumaramara mu izina rya Yesu. Yoweli aravugishwa, Imana iravuga nzobashumbusha. There is a time you lost. Hari igihe watakaje,
hari imyaka watakaje, hari iminsi watakaje, hari amahirwe watakaje, hari opportunité watakaje, hari mariage watakaje, hari akazi watakaje, hari opportunité, hari contrat watakaje, hari ubutunzi bwategerezwa kukwegukira, hari ibyo watakaje, ariko Imana yo mu ijuru iriko iravugana nawe yuko izongera kubirestora, ikongera ikagushumbusha mu izina rya Yesu. Hallelujah. What is destiny? Destiny mu majambo makeya ni ihangiro mu Kirundi cyangwa se intumbero y'umuntu. Ushobora kubaho udafise intumbero. You are living in meaningless life. Umuntu abaye mu buzima budafise intumbero, budafise ihangiro, atabona iyaja n'iyava. Ababaye mu buzima budafise isobanuro, atabona iyaja n'iyava. Imbere n'igipfungu, ntagabona kazoza ka mariage yiwe, ntagabona kazoza ku rugo rwiwe, ntagabona kazoza ku buzima bw'abana biwe, himself ku giti ciwe, ntagabona kazoza k'ikintu na kimwe. Mbere ashobora kubona kazoza, ariko kazoza uri kukabona muki. Where? What? Ni hehe? Ni muki uri kurabona kazoza kawe. Ikintu rero ubonamwo kazoza kawe, ushobora kuba ni kazoza kanje ndakabona mu mashure, kazoza kanje ndakabona mu gukorera Imana, kazoza kanje ndakabona muri business niko ndakora, kazoza kanje ndakabonera mu muhamagaro wanje, kazoza kanje I see my future here and here. Kazoza kanje, it is a destiny where you are heading to, aho uri kuraja, aho uri kurava na uri kuraja. It is a destiny. You can't live daily life. Nagushobora kubaho ubuzima bwo kubaho ku munsi ku munsi. Urakeye kuwa mbere, uragiye ku kazi nk'abandi, uraryamye urabyutse, urariye saa sita, mu ijoro urariye, mu gitondo urabyutse. You are going nowhere. No plan of getting bigger than where you are now. Cyangwa se how you are, ukumeze uyu munsi. You are just living. Ariko umuntu afise intumbero, afise ihangiro, however it is, no matter the situation, ategerezwa kuguma afise vision hamwe na destiny runaka. Havuga ngo ntegerezwa kuyikurikira kandi ntegerezwa kuyigendako. Bigenda gute rero iyo ihangiro cyangwa destiny yawe icyo Imana yaguteguriye kuba, iyo uri kuraja where you are heading, iyo Satana bitwaye cyangwa abarozi bakabitwara cyangwa abadayimoni bakabyicarako cyangwa se karande zo mizimu yiwanyu, ndaza kubahereza my examples menshi hano. What happens? Bigenda gute iyo wari ufise destiny yo gukora ibintu bikomeye, but you get sick, ingwara zikaca zataka amasigo yawe, umubiri wawe, ubugingo bwawe. These days mu minsi heze, ntago ari kera cyane gose, nakiriye umuntu very strong man, umuntu afise inguvu, arambarira ati nari ifise imigambi myinshi, I have very big plans to do, kandi numva afise yerekwa ryo kugera kure, but I can't believe now I'm paralyzed. Siniyumvisha ukuntu ndi paralize, umubiri wanje wose wacuba paralize. Ndeni ni gute nza gushika mu bintu by'iwanje, where I'm going and where I'm heading. Imana yo mu ijuru ndambwira ni restore ubuzima bwawe, ubuzima bwawe burongera bugaruke mu izina rya Yesu Kristo. So how does the devil take destinies? Ni gute Satan atwara destinies z'abantu? Icyambere mu kuba blindinga, kuba kubita uruhuni, cyangwa se kuba kubita struggle, cyangwa se kuba kubita umuruho, cyangwa kuba kubita ubukene, cyangwa se kuba kubita inyatsi, cyangwa se kuba kubita ibyago. Will beat you and slap you with a heavy slap of poverty, akagukubita urushi rw'ubukene, ubukene bukavuza ubuhuha, ukagira amaproje adaharurika n'imigambi n'ubwenge buri sharp bworoshe cyane kwiyumvira, kandi wiyumvira amaproje ukagira n'imigambi myiza cyane gose, ariko uburyo amafinance everywhere bikiyugara, abantu kababwira amajambo y'ubwenge, abantu kabicarika bagana this person has a future, uyu muntu hari ibintu twumva afise bizima bishobora kuzana impinduka, ariko no matter how you try bagumira we are bringing money to support your work, turazana amafaranga tugushigikire ibi nibi, ariko ijisho rikaba iryo. Satani
akugara amafinansi yo mu buryo bwose kugira ngo ntushobore gushika mu ihangiro ryawe. Sinzi umuntu ari hano afise umugambi canke proje ya business niyereko iryo ari ryo ryose, turuguruje imiryango y'amafinanse, amafaranga hari buryo ibubamfu n'imbere n'inyuma no hasi no hejuru, amafaranga kwitabe mu izina rya Yesu. Nta bunebwe ufise, nta resiness iri mu mubiri wawe, ufise yereko, ufise umwete, ufise ubwenge, ufise n'ubumenyi, ariko abadayimoni barugaye uburyo n'amafaranga. In the mighty name of the Lord, mpagaze kuri kino gicaniro, imvura y'amafaranga inyagira ubuzima bwawe, imvura y'amafinanse inyagira ubuzima bwawe, imvura y'imigisha inyagira ubuzima bwawe. Nimba wizera tela hallelujah. Ongera utere yindi hallelujah. How many people here, how many people are living with great plans, imigambi ikomeye cyane gose, ariko byaranse ko bishigwa mu ngiro? Yesu natfase cyane gose. Abandi bagiye no kubishira mu ngiro, okay, abademoni barakuretse, you get all the money, amafaranga uri aronse, mugabo bakaca bugara imiryango abakiriya. Nta mukiriya numwe aza kugutumbera cyangwa aza kwegera ahuri, gushika we wenyene wugaye ukugara ntusubire gukora. Twarabonye umuntu hano yashinze nta agiye kudandaza, aronse umutahe na mukuru wiwe yaraje arabinyibwirira, arambwira ati atari karakora yabameze neza, mugabo ahaguruka agiye gukora gusa yaca sara. Umunsi yaza ku kazi yaca afatwa n'umusazi bagaterura bajana kwa rujanti. The day agiye ku kazi acaba umusazi, mugabo adakoze akaba hari umuntu ara bagaburira mu gito, living like that, umuntu w'inguvu asobora kwikorera. Bashaka abadayimoni ko abaho yicaye kugira ngo bahagarike destiny, bahagarike intumbero, bahagarike niyerekwa. You don't have to work, uzorindupa bakugaburira. Kandi abakugaburira naho yo bari sona nyuko baragereye bakarambigwa. Rewe se ikigabo kiguma kijya muhira uraturumbiye ntatutumariye, tumugenda wangare hariya. Go live here in the name of Jesus. Nuzokwa musabiriza, nuzokwa muteze ibiganza by'abantu. Abadayimoni bose bariko barugara amarembo yawe. Imana imanura umuriro, Imana imanura umuriro, izina tela hallelujah. Yesu natfashe cyane gose. Turamusengera amaze kubohoka, ndamubwira mukuru ati rero nasubire ku kazi. Aravuga ngo mutubabarire basi tuwe tubaye mu gahengwe, kuko ni asubira mu kazi aca sara whenever. Kandi ntago ari ngombwa ko yaja gukora akazi kama, naho bamuha umutahi we akikorera akagenda ku kibanza cyangwa agakora ivyiwiwe, immediately yapfa gutonda ku kazi pa yaca sara. Umusazi baca baterura bajana mu nzu kuboha, cyangwa se bajana kwa rujanti, cyangwa se anywhere else. Yesu natfashe cyane gose. Abadayimoni bose badashaka iterambere ryawe, umuzimu wese udashaka iterambere ryawe, abarozi bose badashaka iterambere ryawe, abantu bose bashavura babonye uri kurakora, babonye uri kuradandaza, babonye uri kurarangura, babonye uri kuratuma ibintu hanze, bakagutera amablokaje, ubutunzi bwawe bugatwagwa, amafaranga yawe akanyuruzwa, ibintu byawe bigatwagwa, ibintu bigapfa, confusion y'ubuzima, diseases of different kinds. Imana imanura umuriro izina rya Yesu. Nta muntu ari hano yotela hallelujah. Yesu natfashe cyane gose. Wa mugore uri hano, reka gutuka umugabo wawe ngo umugabo wawe ngo arasamye, ngo umenga nta bwenge agira, ngo umenga ntikijuju, just there, ntazi byarimwo. There is a blindness from pits of hell. Hariho uruhunyi rwavuye mu isi y'umwijima. Uyu mwanya tuvugana hari kimazi bashobora gutangira umuntu, ikimazi cyitwa cy'amaraso, cyangwa kivuye nko mu bikoko, mu ntama cyangwa mu nkoko, cyangwa se mu mpene runaka. Bamaze kumutangira icyo kimazi, umurozi yamutangiye ikimazi, umugabo wawe ashobora gukubitwa n'ubukene, icyo akoze cyose kikanka, akaba nk'umuntu adafisi yaja niyava. Mwama mwabonye abantu bameze nk'inzererezi baraho, kandi bamwe namugasanga n'amashure barayafise, very good French, igifaransa ciza, icyongereza ciza, they know how to speak, they are educated
educated, barize, bafise ubumenyi, they know how to speak, ariko baraho n'inzererezi, diplome zabo n'amadegrees yawo asa nk'ayagwijijwe n'ubusa, aho badepoje ntawubahereza, ibyo bikoreye ntibishoboka, whatever they do, ukibaza ngo ubunebwe ngo ufise ubwenge bwo kurondera, cyangwa ukibaza ngo uwundi ngo nta bwenge afise, this man nta bwenge afise, ntazi gukoresha ubwenge. Nawe the day bo gukubita ubwo bushozi bw'umuriro cyangwa se bw'umwijima, atari Imana ya kino gicaniro gutabaye, ushobora gucanganya ikigugahungabana ukabura icyo ufata. Ariko hari abantu benshi cyane gose bahagurukiwe n'isi y'umwijima, bahagurukiwe n'amajini, bahagurukiwe n'abarozi, bagatangirwa ibimazi, bahinduka inzererezi. They walk around rando shekelevro sataya. I'm so angry of that. Ndumva shavuriye abadayimoni. Satani ntagashobora kubandanya yica ubuzima bw'abagabo, Satani ntagashobora kubandanya yica ubuzima bw'abagore. Nimba Imana yarashizeho kino gicaniro ni kugira ngo ihindure ubuzima bwa benshi. Nimba Imana yashizeho kino gicaniro ni kugira ngo abarushe baruhuke. Nimba Imana yashizeho repentance ni kugira ngo ibinzira yo kwinjira mu masezerano hamwe no mu bushobozi bw'Imana. Imana tufashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah. So igihe cyose uhuye na confusion, ukagera in the stage of life, things is brought, ibintu vy'ibrotse, ukaraba imbere ukabura, ukaraba hakurya ukabura, mu muryango papa amageragezwa, tears, amarira, akajagari, murara mutaryama, diseases, ingwara zikavamwo, amadeni akajamwo. So mama we bakinyegeza bagahunga, bakara bataryamye kubera amadeni, problems everywhere, ibibazo bikaza bisuriranya, amahoro akabura, umunezero ukabura, the atmosphere of peace departs in the house. Amahoro cyangwa se ikirere cy'amahoro n'umunezero kigasohoka mu nzu. Wasabwe n'abadayimoni. Abadayimoni bariko barasaba destiny y'inyenyeri z'abana bari muri iyo nzu. Abadayimoni bariko basaba destiny y'inyenyeri y'umugabo wo muri iyo nzu cyangwa y'umugore muri iyo nzu, kugira ngo haboneke ibyago, habe guhungabana, nta mwana wa repentance. Abadayimoni bazosaba ngo bamugire k'inkomezi. Mpagaze kuri kino gicaniro, nimba wizera Imana, haguruka uvuge ngo n'izina rya Yesu Kristo nanditswe ko kirazira. Tela hallelujah.